Matunda Juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganiro kuri DFTV mukamwe kumwe na Ndashimira Fiz from DFTV. Ndabaramukije mwese muhingo aho muri hose uwo munsi sitakuvuga birebire. So abatarako subscribe mu bikore kugira amandanye mukurikirana bino biganiro kuri DFTV nkuko mubibona no mustafise umushitari très spécial. Très spécial. No musindavuga n'igifaransa. Urikura ntaho. So ndashaka yuko imbere ya byose aze kwidondora hama tubandanye n'ibindi. Je ndamuzi nka Macho. Jana mwita Macho. Abandi sinzi ko rubuye. Ndabaramukije cyane. Numvise yambaye amarori Macho hamta yaone. Umunsi ndayanyegeje. Bon, nitwa Nyagasani Marjolaine. Bon nkaba ndi umurundikazi. Ndumenyesha makuru, ndumu MC. Ndategura ibiteramo. Bon, ndagira marketing ku bintu babitandukanye ma publicité n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo nkabanje ngaho ndo munsi ntumenyesha makuru. Avyumvise. Mu biteramo ategura harimo Kandagahore. Directrice wa Ngoma event mwambonye aratovye. Donc no message nkumenyesha makuru. Mugabo nabona kujya kunavuga suko abamenyesha makuru basanzwe. Donc abamenyesha makuru barimwo ikindi kintu nko directrice ibintu nk'ibyo. Ndashaka kumenya donc d'après ya East what show live show ibintu nk'ibyo meze gute ya c'est live show bon iyo ni emission bon nkora ku radio nakora mu kiganiro ya c'est live show n'ubu ndacakirimo ari kandi n'ubu turacabandanya mugabo umwana arava hasi agakura donc uretse ko no ku radio ubu ndagere na TV online ama web TV nkabanje nka public TV ego donc dukorera ku murongo ni TV iracana ishasha hariko ibiganiro bibiri hariko mugabo donc ego na Pasi Étoile du Centre ku bantu bari bamukumbuye ku bantu bari bamukunda bari bakumbuye kumenya ivyiwiye bashaka kuja kuri public TV bakaraba ico kiganiro donc wandika public TV 257 bakakurikirana ico kiganiro bakaca biyabonesha ego guys urumva no muzi numva ngo uretse ko mwahora mu mwumva no musiri haragize yuko mushano kumubona ni kuvuga ngo ni online TV nshasha public TV kubashobora kuraba ibiganiro vyiwe bwati turabe ibiganiro biri mu bwenge ibiganiro ibintu nk'ivyo ashaka kwandika public TV bashobora kuraba ivyo biganiro ego novuga ati hanini nivyo hama kubashobora kuba bipfuza kubakurikirana kumburi hari abatavuga ati YouTube gusa Instagram Facebook ibiki email WhatsApp ni tuyitanga abadirectrice ni batanga email WhatsApp twumvikana. Bon hose turiko washaka kudutora kuri Instagram wandika 257 donc 257 kacandika au fait public TV si ni donc kiri mu congereza ni public TV donc kuri Instagram wandika 257 kacandika ijya kacushira ukagira kajya gatire ko hasi ukacandika public TV iyo ni Instagram. Facebook naho ni public TV uko nyene. Ama YouTube rero ni public TV 257 urayihereza muga kuri Instagram ni utanguza donc rero mwashaka kudukurikirana kuri Instagram, Facebook, YouTube ho umva biganiro niho babiri donc unyene umuntu akora dukurikirana ashaka kuca agenda akagira subscribe canke s'abonner bivana naho wize biravana n'uwize Bujumbura n'uwize Kampala bon donc ndashaka kumenya donc ni yihe novuga ati objectif yo kugura public TV uvuga ati sinkeneye ko banyumva gusa ndakeneye ko banambona eske ni uri CEO wa public TV canke bimeze gute? Bon ndafise abandi dukorana turi journaliste babiri ni jewe n'undi mwigeme yitwa Christabella ntiyashoboye kuronka akanya dushobora kuzanana donc turi nguvu zacu nyene turi hamwe urumva turakorana umwe wese ni CEO wiwe nta bintu bavuga ngo urumva ngo nguri CEO ngo nawe nguri secrétaire donc umwe wese ni CEO wiwe canke ni CEO w'ikiganiro ciwe tujye ma CEO byihotse
ivyo vy'amasiyo donc turakorana donc turi hamwe voilà icyiyumviro n'uwo Krista twaba dukona muri EAC live show donc turakorana muri EAC live show ku radio ntuzenya ide yaraje tuvuga duti bon abantu baratwumva ni benshi bamaze kudupropoza ati ako none mu tuzo turababona ibintu nk'ivyonye tuvuga ati bon why not tutogera TV online tuvuga duti kandi turagerageza no kwanaliza dusanga ama TV online ni menshi kandi ni vyiza cyane kuko avuga n'ivyo iwacu ni promotion y'u Burundi tusa impano ziri mu Burundi mugabo dusanga hariho hamwe hamusanga aya hari hamwe badakora hariyo bimwe peut-être bivanya na ligne editoriale yabo ugasanga hari ivyo bimwe basiga inyuma tuvuga duti bon reka rero twebwe ntituje gukosora kuko ntiturabahinga ntituje mugabo reka turabe hajya abandi badakora bijye badashikira tugerageze no gusohoka mu muziki ko niho benshi usanga bifukasinga cyane or Burundi burafise ivyiza byinshi Burundi burahogorja ivyiza byinshi uretse umuziki hariho yaba ubwiza bw'amatalent bw'imano hariho ubwiza bw'ivyo dufise physiquement canke naturellement donc ivyo vyose tuzobikorako donc umuntu wese yumva ari intéressé donc no kubona ivyiza by'igihugu b'iki gihugu cy'u Burundi yaba ku mpano aho ushaka ivy'abasani uzobironka tuzokwitenteninga ko navuze ko ndi mu MC nzogira azari amashow yo kubateramisha oui ego yo kubateramisha tuzotumira mu ifuza ko tutumira hama bashaka business kuvya business naho nyene tuzobazanira bashaka kubagira business abashaka gutanga donc ibintu nk'ivyo onye eka n'ama publicité ko aho ndavuga ku ma entreprise rero bashaka kugira ama publicité naho nyene on est là pour ça turaza tukavugana parce que voilà juste turabikora mu mihingo yose tuzohakora ico cyo ni ikintu tuje gukora nka public TV ubundi bababwiye ngo MC niki umuntu w'umu MC abameze gute MC niki MC mu majambo yose ni maître de cérémonie MC nujya anye ateramisha abantu mu ma events ashaka kuri events zitandukanye ashaka kuri concert ashaka kuri conférence comme conférence ama atelier de fond donc umu MC nujya mu maître de cérémonie ujya donc ayobora igiteramo niwe wafise programme niwe donc niwe ayobora igiteramo umu MC kandi ahanini kubwiwe evenement ashaka kubiha canke karyoha umu evenement pardon umu MC arafise part nininya muri evenement iri kiraba nujya rero ateramisha abantu agira zede voilà gira gatoya nyene sipoza yuko jewe dinye nsigende umuririmbyi atovye ugira umpamagare ngo wigenza gute nta kintu na kimwe urumva kubera misi arije ntaco jenge nanje kuba umemsi kugira basinze ndabihamagarira sivyo sinabonye wamubaye muri Miss Muyinga yazima nambaye Marjolaine ntavyo mwabonye sivyo hanyuma nivyo bon ni vyiza yuko umuntu yakubwiye ikintu utahuza n'abandi kumbira hari ubumenyi tuba dufise ariko tukaba dushaka kubusangiza n'abandi ndibaza hariho benshi baviva ikintu batazi bakaba mu bintu batazi ndumwe MC MC niki usanga kumira amaso urumva ngo ni wa muntu guhamagara abantu urumva n'umuntu ahamagara abantu bon sinza hari ni wa muntu ahamagara abantu ntazira haba hamagara ndimo ndashaka kumenya ikindi kintu iyo uvuze yuko iyo live show mwahora mukora ku radio kubera iki mutayi basi televiziyo yanyu mutayitiriye rijya zina mwashimye kugira public TV EAC live show na public TV nta namwe bihuriye si bimwe uretse ko ntahora muri EAC live show n'uwo dukorana yahorayo mugabo si ntaho bihuriye na gato EAC live show irafise ukuntu ukore ifise kutunganije irafise nyeneyo irafise banyene public TV ni kindi kintu umva ni kindi kintu gitandukanye cyane na EAC live show donc nico gituma twayise donc public TV na hamihuriye ni na kijya kiganiro twakora donc ngiye muri EAC live show mbundi muntu naho voilà si na ibihuye na public TV ni TV online twacréé
donc yaje voilà ku entertaining nyene ahanini numva ni public tv isigura entertainment public tv cyari cyo nashaka kubaza umva kano iyo isigura iki kandi hari abantu benshi batazi yuko ivugwa mu Congereza fana naho wize yavuze uzi Bujumbura ni Kampala sico kimwe ariko ndashaka kumenya bon hariho abantu benshi babonye television en ligne bavuga ati aba baje mu bintu by'imiziki nkuko wavuze yuko ari ahantu muzoshika cyane cyane ni he hantu mwifuza kuzokora mubona abandi batigeze bakora bon hari ubutunzi bwinshi buri ngahanye mu gihugu hari ibintu byinshi ushobora kubona ukumva uragize curiosity yo kumenya ingene vyabayeho ukuntu vyaje surtout muri entrepreneuriat donc ari ibintu byinshi cyane ushobora kuvuga uti bon nshaka kumenya ibi bintu na benshi bashaka kubimenya donc naho en fait nshaka kwiprononza cyane ahubwo gusa nibagende babibone uko na surprise voilà nushaka kuvuga ngo bon maze guha igicapo cya emission mbameze kwikora uri kuramendereka ko ndamusesera gafudisi urumva ntaco donc ndibaza yuko mwese mwamaze kuvyumva ni public tv 257 kuri YouTube channel na 257 public tv Instagram na public tv kuri Facebook nababwiye ko nimero za WhatsApp aba directrice ntibazitanga guys nuko bimeze ushaka yuko mukorana urashaka kubarondera kuri izo page ama publicité ibiki ibintu nk'ivyo hamushaka no kuraba nayo ma surprise ariko atwemera just ngundi ibintu byo kumbwira ibintu jewe ubunyene nguma nagiye no kugira sabone ndabizo surprise tuzumvikana wagenda ugire subscribe canke wisaboneshe I don't know ucugira aja kuri ufitonde kwikajya gakengeri d'abord kajya gakengeri bakita ka cloche de notification rubize voilà ufitonde kuri kajya gakengeri kugira ikigani cyose gishika ubo wakibonye sivyo rero ukijukiraba ugire like dislike just nakwemerera parce que uko umu contre exercice ora kwemera wewe utagikunze gira like kugira unyereke ko wakibonye donc unyereke gusa ko wakibonye mbwa ntumwereke ko gira like sani cyo cyiza cyo korana voilà la partage commentaire surtout les toujours commentaire kugira donc turabe ivyumviro vy'iwanyu mushaka n'uturondera ashaka kudusigira message yaba kuri Facebook ya kuri Instagram inbox ahantu hose mwashaka kuzisiga matuka zisoma hama then tushaka no kurondera tubonye ari bibazo warushaka kuba ko éclairci ahubwo by the way uratse ko nabonye agakommentaire ka Big Fizo muri interview wakoranye na Pasi ndagusabye okay mbwira ndise ko torarana ibirato wiyumvise gute na mama dinye shanza mbona ya mama dinye d'abord ndamushimye bon mama dinye vraiment ago ndamushimiye ahari ofet jara ntwigeze cyane yagize commentaire cavuga ngo ndi mama dinye Delicia bon okay dinye Delicia okay dinye Delicia mu Burundi numwe banje adi yuko ari je ritwa apana kwitwa ni jadi gusa abo bandi ntabazi ati bon hamba kuvya Big Fizo bon twarishimye biraryoshe cyane kubona ukurakora igikorwa ukabona ko gishimwa biratera intege kuko ni nayo vision tuba dufise kuko ucubona yuko voilà ni kumbure nakoze ibyo bari bifuza naho ngira ntabishikanya 100% tuka 80% nashikanye kunyota bari bafise urumva donc ça a été un grand plaisir kubona commentaire y'umuntu umustar dufata umustar munininya ashima émission kagira commentaire bidakunze kubona no kuma émission urumva bati oh wow d'accord déjà un tel support OK c'est bien basha je kuri katugeza ko yandabona directrice ashaka kutubwira ibintu afise ubwo bwenge Jangara indire kwambira yuko MC ari micro igasi acambira yuko ari nka carbonate dimu jere ndindiri
Uzikira ndibagiye ubu nasubye stati yambwira namba ari ngo MC namba ari micro ko ngo controller namba ari ay controller mama ndavuga ati ibintu nibiki bon voilà mon micro je twaragendanye kabe murumva ngo ndi kuri micro kuri radio ni micro kuri TV ni micro kuri stage ni micro mon dieu bon umva no muri publicité no ma sport naho nyene ndagukoresha micro urumva micro yarangendanye niyo suka yanje en fait voilà rero jewe amakanyisha nagushima abantu bose badusapotinga kugeza isaha n'ukuri ndavye ama views dufise TV ikiri nshasha ariho kuko nta ntuzenye imaze biraryoshe cyane ubona yuko abantu bagerageza gufata mu mugongo nico gituma nabasaba mu rushirizeho no ku makommentaire yanyu no kwamaze bose kubikora mugire bagenzi banyu bwira mugenzi wawe akire mugenzi wiwe yuko ibintu bikaze cyane muri public TV no muri DFTV donc abakunzi ba DFTV bakunda Dindelicia bakunda DFTV ncamubona abakunzi banje bien sûr je n'avais pas le choix Barenga yari bagina kubabwira ko ari copine kugira ngo mwumve ko munkunze mutegerezwa kumukunda. Guys, je ndibaza yuko twayaze neza mwambonye directrice wa ingoma event muramubona kandi journaliste wa iPublic TV MC atari my controller ari MC maître de cérémonie muramubona umuntu ashaka gukora ama publicité donc byose nyene nk'ibi. Ndagenda ntabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika kwiherezo ndibaza aragira ababwira ikintu nawe araza kubabwira ikintu je muri mwana numva nababwira yuko ndabakunda cyane murushirizeho guhereza kino kiganiro abandi kugira ngo nimucisangize mwenyene donc abakunzi banje baze kubana abakunzi boyo sivyo kugira nyene babwire n'abantu bose yuko ibintu muri public TV bikomeye cyane ngo bwira mugenzi wawe ibintu birakomeye cyane. Voilà, bon, ndagira mperaheze mu gushimira abantu bose ko badukurikirana abakunzi ba DFTV. Turakunda ibiganiro byanyu turakurikirana mubwo muba mwadutanguriye voilà. Ouais, OK. Au Burundi c'est très bien. Donc natwe genda rungitse handi nyene atigenda mugire subscribe mugire s'abonner voilà no kubyumva hama mudukurikirane en tout cas ni muzorogreta ibiganiro biri top ku bantu bamwe mutari myiteze ngati n'uyu unye Tari d'abord genda murabica passer étoile du centre dans abantu benshi aramukumbuye ibintu nk'ivyo bonye mukurikirane hama stay tuned. Thank you. Behind the camera yari Uli King na Dul size 98. I don't know. Kirango sense. Kama kumwe na Dindelicia kuri micro. Till next time. DFTV Tunda Juhudi.